Mugeni canke ku rugo rwa norasque hamwe na Fanny Lavin bre ntare wa kangahe ntare wa gatandatu men ijya couple ntitubisibagire mu bantu bayigwanije urimo men waramfashe wafata icyayi kigwanisho bro wabata icyayi come on jewe sinzi akantu bari bakoresheje uyu mwaka kugira ngo bashobore gutrendinga couple trending gusumba n'imiziki ni ukubera yuko iyo award itaraba bayita solution best couple of the year men turayibahaye solution couple turabahaye the best couple of the year ukuri turayibahaye turabasuru aho bifesi ntiyavuze ngo nimbaho bati tuzunarujya rubaho tuzorubabanzira turubazanire ya ufite sinzi ikintu bakoresheje kuva ava twibuke neza ya abantu benshi babona kumenga ni buzz. Yup, of course. Sinzi abantu bo muri entertainment baraturi urazimani ko nagira rinzi ko ari buzz. Ben naje nzi ko ari buzz. Rinzi ko ari buzz imana. Moi j'ai un ami ya telefonye n'umugenzi wa norasque. Norasque ndamutasha cyane. Ari mu telefone amubwira ati you serious? Norasque was so serious kuri kiki. Men twafata ko oh yeah, ni buzz. Twafata ko ari buzz. Mu nyuma biragenda. Reka ndayicarire neza Anteta norasque amaze umwanya muto muri film tuvyibuke yahora ari umuririmbyi yahoze ari umuririmbyi gospel rapper mugabo muri kano kanya gato amaze muri film turavye impact amaze kugerako the guy nawe nyene afise mu mutwe tipa afise arategura man ari serious arazijya mutwe couple ari kuyivyaza umusaruro jewe kugera uyu mwanya iyo mba mfise company ni sinokwezita nivyo byonyorohera gutora solution couple nkayigira aba brand ambassadors nka for example Fanny Lavin n'umu brand ambassador wa kandi pourquoi pas batosinyisha contrat na norasque baze bara branding ari babiri siko ubu nyine couple irikira barabwa n'abantu benshi ejo twabonye udufoto bahekanye ariko umudemu yagomba avuna umugongo izo foto ve mazirateza attention Fanny si biro kijya kintu bariko barakora ingene bacita lindo miel lindo miel izete ulaba mu cyongereza bacita gute ma baita moon what moon honeymoon mukirundi nakubali ukwezi kwa buki nakubali sana jewe reka ndababwire ngo rugume rusoza cyane kandi nibaza yuko guys solution couple ni muri ko muradukurikirana mubandanye mukora ukuntu muri ko murakora bafise imikenyero myiza barakora ama video bagacalenginga kuri YouTube bakagira iki mais nivyo njye nariko ndavuga mu bindi bihugu urasanga hari ama couple avumye hari ama couple ari influential ari impacta so turakeneye bariko baratuzanira ibintu nyene twari dukeneye kandi turifuza ko rujya rugo rwabo bitoherera hajya man bibandanye bisosa nk'ucambo ca apana sivuze ko vyo hagarara rujya rugo ngo ruhagarara ahubwo tujya tuntu badukinira ntiduhagarare biraturyohera kubona udufoto twabo utuvideo twabo basohotse baryohewe baratesa vrai baba umutipe ijya couple iratesa umutipe before baramujya ibintu birinspira abandi umutipe before baramukritika ngo aracari muto ngo arongoye ngo umugore amusumba izo ni commentaire wagiziki nibo bari bantu muri ko muradukurikirana nagwa ndabwivyo na mama wanje arasumba papa wanje nani bamzaye sinda ko ari kandi nta nice uzurabe norasque abona igata iyo afite economique mana abajama bakujya arashaka kuba kubisa imyaka myinshi mugo kagumona umenga ni gipeti jama twosanga ari kongo abantu bari bakundwa na established tubwira ngo bari ni luminary bana abantu b'abantu you know what I'm saying so nabantu b'abantu bari basanzwe bafise abantu babo babikundira and then guca batuzanira kiya kintu cha solution cup uretse kugira ngo uzobone umu star cyangwa umu public figure ariko arapubliya kapo yiwe akabafya kujya ni kintu tubona gake surtout ngayi wacu so bajya abantu kabisa amashugwe ikindi naco babandanye inspiring yandi ma couples ku buryo babandanye babera icitegererezo ama couples
berekane yuko abasitari bubaka berekane yuko abantu kandi berekane yuko bubatse ari fresh bashobora kubibyaza umusaruro bashobora cyenda bafitiye icizere